ku munsi wa gatandatu ivyabaye ku mugwa wa Madrid ukina n'umugwa wa Osasuna bangakwe ku kindi habamwo ikarata itukura itanzwe n'umuhagarikizi Manuela Montero ku munsi wejo byari byavuzwe ku munsi wa gatandatu ati bose batangara n'abariko barabumpi bariko barara match bavuga ati Bellingham rose carton rouge bigenze gute ndetse na capitaine Modric arimubaza umumenyereza avuga ati umuhagarikiza avuga ati yantutse ikarata itukura abarayiriye arasohotse biheze ku munsi w'Imana biravugwa ati ibintu vyabaye umuhagarikizi yoba yarabwiwe nabi na Bellingham amajambo ameze uku atashobe gushima amuha ikarata itukura icabaye ku munsi wa mbere bibandanya bivugwa ku munsi wejo birasokora avuga yuko umumenyereza bagiye ko bitwaye Real Madrid yitwaye iravuga ati umumenyereza yarengeje hari ibintu byinshi yakoze atari vyiza mu rukino ndetse n'ikarata itukura yatanze siyo kuko ni ibintu bisanzwe umukinya yavuze yuko atari ko tukawe mu nyuma hasoka itegeko yuko uyu muhagarikizi bamuhanye iyi weekend ata match azokwarbitra uno munsi uyu muhagarikizi ari mu kibazo kuko n'umunya Espagne ati jende mu kibazo mu kibano mutamba wanje ashaje atirwa mu isenga ariko rasenga ataba tuvukana nta usohoka naje sinsohoka bose bamvuga amajambo nabi aho nciye baravuma ati nukuri mbaye ubuzima bubi kubera ivyo Real Madrid kuravuga ikurakora hari ibinyamakuru bati umugwa Real Madrid urikura uratangura kuvogera urwego rw'abahagarikizi kucerekeye yuko akantu kose kabaye Real Madrid zikavuga ngo batugiriye nabi ntibatugiriye neza ivyo rero bikavugwa na televiziyo yabo ni radio yabo ariko uno munsi ivyabaye bahagarika umuhagarikizi Manuela Montero kubwawe kuvyo wumvise bivugwa n'ibinyamakuru uyu muhagarikizi bamwe bakaca bavuga bati mbega uwibwe asigaye ahanwa kandi ari we yibwe ninde yibwe rero watutswe niwe yahanwe kuko na Bellingham yarahanywe ariko bon hari ikintu kimwe kiki ntitujane ni oya ndiko navuga ivyo bavuga bamwe ibyo makuru bivuga kubwawe kubibona ukuvyanariza kubibona ingene jewe ntabwo mbona yuko ujya muhagarikizi yahanywe ntabwo yarahanywe ntazokwarbitra muri no weekend niko guhanwa siko guhanwa kubganje none ntumva ko izo menace yavuze ko akoragirwa hinge ndakubwira ikintu kimwe birashoboka ko federation ugwego rwa arbitrage kwagombye kumushira hambavu y'ivyo hinge ndakubwire kiki waruzi ko Jude bakonfirmye ijya rouge yiwe ari suspend match zibiri oro iyo umukinyi yarenganijwe ukavuga ngo mumenyereza barayikurako ico ni cambere bivuze ngo iri ya rouge iri justifie voilà ikigira kabiri twebwe twese twarumvise ijambo Jude Bellingham yabwiye umuhagariki twarumvise nivyo Jude yisiguza je numvirije Jude Bellingham ijambo yavuze nivyo yari karasigura cyuko nabonye n'umuwadoresa by'ukuri n'umwana mu mutwe kiriya kijambo yavuze cha F point wewe yavuze ngo umuhagarikize ngo yamwagije ko yacongeye ko yu nawe yavuga ngo ni off wewe yumva bitandukanye hari umusesanguzi wo muri Espagne babibajije nkuko warukimbajije acavuga ati sawa reka dufate ko ari F yaherejwe na yu n'iyindi F yaherejwe na off niri ya off kujya juga bivuga ariko ivyo bifise ikibihuriyemwe n'umupira sawa dufate ko atakosa yakoze basi dufate ko yavuze ico wewe yumva ko yavuze ki cari gifise cafashije iki mu kiyago cabe n'umumenyereza cari kigamije ico kintu kirashobora kuvuga cabe n'umuhagarikizi mu kibuga cari kije gukora iki iriya rouge yarayimerita iriya rouge yarayimerita impamvu rero je ndakubwiye nturi ya muhagarikizi ntusho kubona ko ari bihano
nuko jewe numvise yuko ariyo n'abahagarikizi benshi batangwe kwisabira ati muturinde match za Madrid benshi baratangwe kubaho bavuga ati muturinde ikintu citwa match ya Madrid turarushe ni muduhe izindi ekipe zitanga amahoro twarbitirizo ariko je kubwanje kiki ndi umuntu wa mbere ariko ataryoherewe comportement ya Real Madrid ntayo ndiko ndakunda muri no minsi iyi comportement yo kugaga ko bahagarikizi buri gihe je ndiko ndabona ko Madrid bariko bitwara ntaho bitaniye na bimwe byo kuri Ballon d'Or Madrid ni equipe ikomeye ku isi peut-être ni nayo ya mbere ku isi mu buryo bwose mu kumba itsinda mu kuba ifise abantu benshi mu kugira ijunja n'ijambo byose jewe rero mbona yuko Madrid bariko baragomba gukoresha ivyo mu kugira ngo ba beneficie umusaro wo mu kibuga biciye mu kwidoga cyane mu gushia pression ko bamenyereza kandi uraze ko ariyo nibi kubahagarikizi urumva jembo na Madrid ni nka kumwe bagombye kurondera Ballon d'Or yande ya Vinicius sawa peut-être bayimwivye yari guyiwe ariko ziriya reaction zirakenewe kumengo ugomba kwerekana yuko umuntu umushinga nahe yamavuga ati ntaco nimba wandenga sawa vyabaye mukerekana point of view yanyu ariko apana gufata ibintu mugashira kuri pression nkiriya yose ni birori vya football murabisivye mwamwe mwitwa equipe ya mbere ku isi kandi murazi yuko ntimushobora kubizimanganya ariko mwe murerekanya yuko yaba biri mu minwe yanyu ahubwo mwabizimanganya jembo na Real Madrid bariko bitwara nabi cyane kuko kiki tuzi uburorero bwinshi bw'amamaci abahagarikizi bihenze en faveur ya Real Madrid n'igikombe kikagenda abitwa ba Michael Oliver bataye amanota kwitwa mu arbitre mwiza kuri rero bagize bafavoriza Madrid umuntu bakamuhebura n'igikombe cy'isi bagacamuheba abantu bo guhakarorera k'imatch nyinshi cyane zozo Madrid zayitwaye ku gikombe neza naguca abahagarikiza bavuga ati nakuma duhora tuvuga ati hari abahagarikiza avuga ati je nashaka kwa pressure avuga ati ibisino bikora ati nakamena hora ngira ati zoshobora gukora icacaca niko kimeze kikuraze no kwishura umwigisha umaze kumwitwara ko nabe waba utumya kwishiramwo nabe urumva watuma nyene ukrea image yuko agufasha no kwikosa avuga ati uyu n'umunyamakosa ndazi ko ariko yamamize kuko nabo sabana kuko wewe wawibaza kuri kubashaka kuri pression kiki ariko nabo barashaka kukoreka ko atarabana iyi weekend kuko Madrid kwitogeye kiki urabona nk'iryo zina ryavuzwe cyane kurusha uko ryahora rivugwa ari uko ryakoze neza akazi mu kibuga kandi uriya muhagarikizi jembo na yararenganijwe Jude yaramerita carton rouge kiriya ibazi ikintu kiki yavuze two tudashaka kubavuga gusubiramwe muri mikro yumviye we akakivuga yumviye niwe narimvuze nti bamwe arakuvuga ati watutswe ni wahanwa cyane kuko guhagarikwa mama uriya mugabo Jesse nemera ko yahanywe sinemera ko yahanywe bo birashika umumenyereza umuhagarikiza akaruhuka urubona ko ari yabaje no kuri kuba bakatriye marbi n'ibinyamakuru erega kiki we hari ikintu utazi iriya nduru Madrid irenza si Florentino wenyene Madrid ifise ibinyamakuru byinshi cyane Margaret sho kuzika kugira ngo ari igafatira gusa kuko atazoboneka muri weekend igafatira kugako igacigomba kukwiha raison kuvuga ati ntitwari kwababuge mwe muvuga ngo turamurenganya ngo twarabavuze ibiki none nubona ko no muri weekend atazokwari bamushize mu bihano kuko ariko uri kuravuga ngo agiye mu bihano kandi decision yafasha ahubwo bayigwijije ko kabiri match zibiri kuri Jude tuza maruje atuma umukenya siba match imwe canke bakanazanira none wowe zira ruje watanze kandi bayikonfirme hari uburorero bwinshi uko buratangwa Yves match zo muri weekend umugwi wa Real Betis kuri Real Sociedad yatsinzwe ibitsindo 3 ku busa ironka carton rouge zibiri baridoga banandika nikete muri La Liga bitwarira Gilles Manzano ati yigenje na Sociedad urundi rukino rwa Leganés akina Deportivo Alaves twari twicaye hari aho nyuma ya match icabaye umuhagarikizi yitwa Pablo Gonzalez Leganés yamwitwe navuga ati twebwe yaturenganije cyane yatanze ikarata itukura kuri Leganés
ivyo bandika makete batwara burega baritwara abo nta muntu numwe ariko arabavuga nta na decision ngo yiwa bafashe ariko Real Madrid yoyo iriko iravuga bamwe bavuga ngo ikura plenisha umwanya wose bo bitaye ku vyabo umwanya wose on atatu juro ya Madrid sinzi ko watahuye ikintu navuze naneguye comportement ya Real Madrid mu bisanzwe bijya bintu Madrid ushima ari uko igomba kubikamisha ngo ibikuremwo favere ega Madrid igomba kubikuramwo amafavere kuba arbitre ni nka kwa kundi utera ubwoba umuntu kugira ngo agukore ikintu ku ngufu nejo bateye ubwoba La Liga ngo bagira bave muri La Liga none ntiwumva hajya Madrid ari ikintu kirayiba ko by'ukuri cyo tuma bigera kuri ugo gwego nyimba atari ubwoba atari pression bagize ari naho abantu benshi bakubwira tuzobisubiyemwe n'ivyo bikombe byinshi Madrid itwara zoraba neza usanga ari yabi ibintu byinshi nuko kiki jewe ndazi ko kwisi n'umutima wanje umufana wa Madrid umbabarire je na equipe ndabona iba favorize kurusha Real Madrid iba favorize mu kenshi ni nkuko Barcelona mu myaka ya 2009 5 gushika muri 9 na 10 yari favorize bimwe bitabaho bivuze ngo kiki si wewe gusa no mu buzima busanzwe hari ugwego maze gushikako hari tu avantage ugira no muri societe bivanye n'icuri niko bimeze haje wavuze ngo ka mwana wa mama suko kamaho kajya ni kamere ko kuri inosi niko kameze hari ugwego ari faveur kubera kuri Madrid uri equipe ya mbere ku isi hari dufavero uronka usasoni toronka none utwo baronka hinge gato ndakubwire batatubahaye hinge ndakubwire hari utwo tu avantage wowe uronka usasoni tari buronke kubera ugwego bariko uribuka match za Chelsea na Barcelona Barcelona ibayiba Chelsea bayiba Barca yari mu bihe byiza harazamwe na cakindi cyo kuvuga ngo Madrid ivuyemwe muri 8e de finale ari uruhombo ruba rurimwo iyo favere rero mbona Madrid barayibenyereye rero nyimba bageze ahantu babona kumengo irikiraga uribuka Manchester United ya Ferguson ya muri za 2005 kuduga ngene yaba favorize gushika babona ba arbitre bakavuga ngo mu arbitre no mu mani uturamuzi aba arbitre benshi bitwa ngo bafana maniu uyu de la Rose ntuzi ko mu mwaka waze bavuga ngo ni umufana wa Real Madrid bagashushanya n'ifoto yagize rero Jembo na Madrid kumengo ni ibintu yamenyereye zayo mafaveri itanguye kubura igomba kuzana ku nguvu sino siyo equipe irenganywa wona compara n'ivyo yarengani ivyo irenganywa n'ivyo yaronsa nka avantage kwiyenda ko ba arbitre bayihengamirako nivyo vyinshi kurusha ivyo yo bimaze kugira umu arbitre arime arashobora kwihenda nivyo akihenda arenganya Real Madrid mukandi bacu baduza ziriya nguvu iyo equipe umu arbitre yabaye mubi barandika ikete nkuko ariko bavuga izo zose zabikoze no mukongeza abaye bagashikiza ibirego komite ya discipline katiga ya arbitrage bavuga bati ikintu nikiveho gutyo muga Madrid yoyo ikoresha uburyo bwo kuza muri media igomba guturira iki ibinyamakuru ni nayo mpamvu bavuze ngo kuyu yakoze ikosa ritoya kurusha uriya yakoze amakosa remereye nkayo wagiye udondagura ariko bariya batavugwa cyane ni kubera iki Madrid yahisemwe kumushira ko umuriro sasa kiki haraho bigera bakavuga ati uyu mu arbitre erega hajya La Liga ijejwe guproteja aba arbitre ba sukuba proteja kuko bakoze amakosa mugabo nukubashya muri condition ugwego wa arbitrage n'ugwego rukomeye kuba mugabo kubashya mu mwuka wuko bakora bameze neza re gufata umukinyi umumenyereza amaze imsemene ibinyamakuru byose bikomeye byo muri Espagne bishigikiye Real Madrid bimuvuma bimusevye kabisa uyo haraho uvuga uti reka tumuruhure tumwigize kure gato yizinduru ntitumushire mu matere peut-être aze kugenda atari mwiza psychologiquement akora nikosa ari justifia ivyo abamutuka bariko baragira ico je nico mbona gifise pourcentage nyinshi kurusha bijya byo by'ibinyamakuru byabonye atagiye kuboneka mu match bagacavuga ngo bamuhanye bijya n'ibinyamakuru vya Madrid nizo za Marca nizo za Cadena Ser za Madrid nyene ziri nyuma ya Madrid zifise umuriro mwinshi umva ni institution nini ifise umva Madrid ni equipe iwigombye gusiga amashugo
ayo mashugwe uyigombye gutera amashugwe ayo mashugwe aramujako kubera iki kubera ko numuni n'ubushobozi barafise na media nyinshi ariko no bagombye kuvuma birangira bagezene bamwanduje ariko aho nyero kiri ngaho ivyo Madrid iri kuragira ukabona yuko namakuwavuze ati namakosa kubwanje Jesse ndabishigikiye ivyo iri kiragira kubona amakosa nkayo ari mu burongozi ivyo ntibishobora gutuma na vestiaire igatuma de comportement sindaguciriyemwe ndaguha karorero gato tuca tubande ibi bintu vya arbitrage n'induru bateye kuri Ballon d'Or ntubona ko bisa yes nanje ntubona ko kugomba gukoresha ububasha igikenye n'ijumba ry'uko ufise henshi uvugira kugira ngo we influence ibintu ebana ni ako kanutsu karinda ahubwo nyimbaka gate kavuke mwahubwo avantage zikuzako abakiva nishobora kubica rero kuba turashigikiwe habaye iki bakigenda none bitegezwa kubaho none uno munsi Yves ndakugana kuri ico biriko biravuga ati abakinyi bakomeye muri Real Madrid bariko bagaragaza none ifata ari nziza hinge gato urakoze cyane iyo ubona umuntu nka Jude azaga kubita F umumenyereza umuhagarikiza atamutinya numva ko bari ingaruka za bya bindi byo kumva ko equipe yamaze kubashiyamwe ikintu ngo mwebwe gamukora ivyo mushoboye ivyo mushaka byose nta muntu ashaka kububaho hari haciye indwi imwe nta n'indwi imwe Vinicius yari suspend abakinyi babiri uno munsi baravye uravuga ati kuva Jude aje si saison imwe ni nusu urumva Bena Vinicius bageze ku makarata y'umuhondo ashika 38 Benavini zine umenga zitukura abona bataka abona ba offensive n'abataka ati none abo bantu bameze gutyo ejo bundi urabonye ko match ale ya 8e de finale Jude ntayazokina kubikata y'umuhondo yaro Florentino Perez kabisa ariko yigaragaza nk'umuvyeyi ku ishuri umwana bagira barakoma gaca agenda atera induru ntashaka kumva ikosa ry'umwana ntashaka kumva ikintu na kimwe ahubwo ashigikira amakosa umwana uyu muvyeyi jendazo anyankira umwana iri shuri rya mbere umwana wanje nzomukura kuri iri shuri nuko bimeze mbere tuzova muri la liga waje kuraba izo karta uri kuravuga bisa n'umwana rero yamaze kumenya ko umwigisha umuvyeyi wiwe hari umuvyeyi yaba kiki twese aho twaciye ku ishuri hari umuvyeyi wasanga agoye ku buryo na etablissement na directeur nabigisha basigaye bamutinya atari ko bamutinya kugira biha amahoro kwaje abaje gutera induru isumvye umwana we ikose yakoze yo gushigikira amakosa y'umwana haje umwana babibona nyimba yavuga ati directeur ko yahora kaze ko bigeze kuri mzee nkabona aratekereje biba bimuteye intege zo kugenda kugwiza amakosa nivyo rero jewe ndiko ndabona nivyo bintu Florent Madrid yaramenyereye ivyo bintu by'umusaruro gusarurira mu bintu by'intuze vyama avantage kuko ari Madrid nyene vyukungukira nyene kuyizina Madrid none ubu bagomba babirondere ku ngufu none niho bariko barasarisha biriko begarukako biriko bebagarukako koko biriko biragaragaza ingeso yabo y'ukuri na Madrid usezeranya gute ko bama basinyisha umukinyi bavuga ngo turakwemereye ko uzoronka Ballon d'Or nyimba taruka rayo mayeri yabo nyene bazi yuko bafise izindi nzira bayirondera mu kumuresha nuko nurumva ijambo bavuga ngo ikintu cambe bagarantisa umukinyaji wabo ko ari kumugarantiza Ballon d'Or ni bamugarantisa Ballon d'Or gute kandi atari bo bayitanga nuko urumva ko umugwi wa Real Madrid muri kino gihe uteye ikibazo muri Espagne abahagarikizi bavuga bati twebe kabisa nitumerewe neza n'uwo mugwi hariya twumva Alan Magoli anyibukije ibihe vya Barca nayo Arsenal yakubise Barca 2-1 match yale ku munota w'10 Van Persie bamukubita rouge ngo nuko ateye umupira ngo bavugije ibaze iburayi ikibuga kibacuzuye imipira gusa baba barere menyale sanaruko donc hariyo avantage zihabwa equipe kubera ariyo iri mu bihe byiza bagomba ko arishika kure kuko kwisi yose ariyo iriko iramurikwa izo avantage kwisi equipe ya mbere ikomeye ni Real Madrid equipe ya kabiri twovuga kwisi ifise influence ni Barcelona nta numwe araronka izo avantage kubarusha urahuriza baro kuri Ballon d'Or ijya evenement
ibigiye biraguhinduka gatoyo ariko ubu atari Real ni Barca Messi nuko agiye Ballon d'Or bica bigorana ariko raba Golden Boy kesha bagwahe ni muri Barca kandi hari abantu bababona ko ari undi yarayikwiye nagiye bavuga ati Musera yarayikwiye ya government 2014 Cristiano atwara Ballon d'Or 2013 atwara Ballon d'Or iri abantu nibabona ko ari yari imbere 2010 Messi atwara Ballon d'Or abantu nibarize bakavuga ati yamariye yari ya Snyder canke Iniesta bafate ku gikombe cyiza ariko pana Messi kubera iki nabahe nabande naba Barca cyere yari hari niko mbwira umukinya asanzwe yarose Ballon d'Or agize atakina muri Real cyane muri Barca ku myaka iri avantage kuri ugo kuva ku myaka atari ngiyi ya Rodri yuno mwaka yone iyijubu ntibibaho hari avantage uronga kuko ari cumaze kubaka nuko twobyeza reka dukoresha umwanya hari avantage uronga kubera hari yuko akantu maze uzobirabe no mu buzima bwa misi yose n'abantu baba bari seriya aravuga ari kujya ni naka kwere ugasanga bimeze uko sukara ka mwana wa mama ugasanga kari oblige nyene kuba nivyo urumva ni bimwe biko batera ingorane umuntu Bahagarikizi Manuel Montero avuga ati nukuri ndiko ndamererwa nabi ahantu mba umuryango wanje ntumerewe neza baca harya bakavuma rero ni ikintu gica kumudestabiliza psychologiquement kuko si ikintu ciza na gato